ndabaramukije ndabana ikaze mu makuru ategekanya ikirere kizoba kimeze kuri wa kane Igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ikirere cakamwe izuba hacemwe n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni Imwaro mu ntara ya Gitega aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri degrees Celsius 12. Ku muhingamo hitezwe izuba hacemwe n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoranga ubushuhe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri degrees Celsius 31. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:06 rirenge ku mugoroba igihe cy'isaha 12:2. Amakuru ategekanya ikirere cyo kuri wa kane ni ngaha agarukiye. Mwateguriwe n'ikigo Ijebu Belize ngenda kumana nije nabashikirije mwakoze kuyakurikira.